bene data ni Ange Michel Muhayimana ko baravugana nongeye kuba akaze musi mugano kuri kubohora igano cyane kibafasha gukora mu muntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye kaze mwese mu nyigisho y'ino munsi, inyigisho igira 15 bigana guciga cacu twise mbega umukristo aragwara arapfa canke arakena. Nicigwa neza gukora abafasha inyigisho igira 15 muyumvirize muyifashe n'abandi. Rero iki ni kintu tuko turiga ko cerekeye urupfu twarabonye mu buryo bw'impfu zitatu. Aho kandi turabona mu nyigisho 12-13 turabona yuko abantu bizeye were kuri Yesu, intumwa n'abakristo mu ishingiro rya mbere n'abandi benshi muzi mwabanye ko bapfuye barihe. Abo bose uhereye kuri ba Petero, ba Yohani, ba Yakobo n'abandi bisho na ba Herode, ba Stefano bishishijwe amabuye, abo bose none bari ahantu atarakura mu kwizera. Iyi nyigisho ndabasabye weje kuyumviriza izo zirungikira abandi bantu, muzirungike cane ku mashengero mu Burundi. Ndi Umurundi, ndakunda Burundi bwanje, ariko kandi iyi nyigisho ntiri mu Burundi gusa, iri mu Rwanda, iri muri Kongo, muri Uganda, Tanzania, iri muri Amerika, biruzi South Africa, biri ahantu henshi ku isi. Abantu bashaka kumva runo rurimi muharungikire kugira ngo umwami Yesu ashobore kubafasha nabo abugurura amaso. Niho buri umuntu yazimiye muri bashaka kumviriza umwami Yesu akamutahuza ibanga ry'ubutumwa bwiza. Rero naga tubandanye turabica ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana tubwira ko ari umwanya w'ibintu byose. Ecclesiastes umusiguzi canke Ecclesiastes mu Congereza 3:2 hava ngo hariho umwanya wo kuvuka, hari n'umwanya wo gupfa mu mubiri. Umwanya wo kuvuka n'umwanya wo gupfa mu mubiri, ikintu cyose gifite umwanya wacu. Rero umuntu yapfuye arapfa. Abayoburayi 9:27 haratubwira yuko eka ndasome sindapahafaze. Abayoburayi 9:27 uravuga ngo kandi nkuko umuntu wese ategerezwa gupfa rimwe maze nyuma yaho hakaza urubanza. Aho cumbwiye ati ariko avuga ku bapagani, ariko avuga ku bantu batizera. Nivyo, ariko umuntu wese ategerezwa gupfa rimwe. Atari uko isi iba yuzuye amamiliyaridi y'abantu. Sinahura ngene umuntu ashaka gusigura ko umukristo adakwiye gupfa mu mubiri. Mu byo bavuga rimwe na rimwe haba harimo doctrine yitwa glorification yo kwambika imibiri idapfa. Mwe kubera gutayitahura bagaca bayigisha muri kino gihe ca buno bugingo ko umuntu adashobora gupfa. Ugasanga ari abantu baramugaye, barizeye ibintu bitari byo, bagwaye ngo singwaye, apfuye ngo apfuye. Amuri abantu bakagenda na culpability, kwiyagiriza. Bakundwa bene data, izi nyigisho ndaza abantu babagenzi banje bazizeye bakavuga ngo ntibagwara, bakagwara bikanga. Abandi bakavuga ngo ntibapfa, bakagira abagenzi babo bapfa canke inshuti zipfa, abavyeyi babo bapfa, baguma bakana ngo ntiyapfuye. Bakaba mu kintu c'ikinyoma kibaremera mu mutima cyo kwica urubanza, kumva ko batabereye, ko batizera bikwiye. Umwami Yesu vyaduhamagariye, turemera amarealite mwamwe y'ubuzima ko hari. Turagwara, birashika umuntu akagwara. Mbega turi ngaho tuvuge ubutongo kugwara? No. Abantu barapfa mu mubiri. Nawe dushakisa cyane ku rupfu? Oya. Turashakisa cyane ku buzima, kuri Kristo. Ariko kandi ejo tuje ngaho duhenda abantu ko umuntu adashobora gupfa yarizeye umwami Yesu mu buryo bwo mu mubiri, ko bidashobora kwapfa. Mu Bikorino ba 2:5-8 Paulo aravuga kubyerekeye kuva muri runo rusago. Inyigisho y'ino munsi nganda ihagarikire cyane ngaho kugira ngo tugerageze gukosora ico kintu c'inyigisho kitarico cigishijwe kenshi ni kudatahura ibingira mvuge. Mu Bikorino ba 2:5-8 Paulo avuga kubyerekeye kwambikwa imibiri mishasha. Nimba wo kwibagira ibyo nzovuga byose mu kino cigwa, iki cigwa ntuzucibagire. Gishobora kuba kinini, ndavuga mu 5 ngerageze kuvuga ibyo Paulo yanditse. Turazi murongo wa mbere, turazi neza ko iri hema uyu mubiri wita tente. Ihema tubamwe ari wo mubiri wacu ni wapfa. Kurikira neza. Ni wapfa ugakugwa kuri iyi si, tuzoronka inyubakwa iva ku Mana, inzu izokwamaho yo mu ijuru itubatswe n'amaboko y'abantu. Iyi mibiri yacu ipfa izokwambikwa umubiri udapfa. Tuzoronka inyubakwa yindi iva ku Mana. Yesu avuze ngiye kwa data kubategurira amazu.
yaba ntahari atahari mbandaye babwiye Paulo ati hariho inzu tuzokwambikwa zindi, inzu izokwamaho yo mu ijuru itubatswe n'amaboko y'abantu. Ivyo bitarashika tunihira mu mubiri wacu turindiriye kwambikwa imibiri yo mu ijuru nk'ivyambagwa vyacu. Tumaze kuyambara inzosangwa turi gusa, tuzokwambikwa imibiri itari ku bwambare nk'ubwa Adamu dusigiye. Murambara amakostime, imvutane, impuzu nziza zizimvye, ni kuramyagaza ubwambure bwo mu mubiri, ni consequence y'icaha. Ariko kwa twambaye Kristo tuzokwambikwa n'umubiri wiwe udapfa utabora. Ariko yavuze ko nitwapfa tukava mu mibiri. Ntariko abwira abantu badakijijwe, akabwira ishengero ry'abikorino. Kane, tukiri muri uwo mubiri twambaye turaboroga, turaniha, tukaruha. Ariko ntibisigura ko twifuza gupfa ngo tuvemwo. Umubiri turawanga, uratubabaza, turagwara, turaruha. Ninjuro zingaye maze guhagarika kwigisha ko yanagwaye, ko byanshikiye ijwi rikononekara nkagwara grippe n'ibindi. Ninjuro zingaye maze kumva umengo uyu mubiri bamwe bamuko mukone ko mubabara mu mavi, mu migongo, urumva ugasanga mwama mugwaye ingwara, ukumvuga ati umubiri nzova mu ryari. Turaniya, tukaboroga, tukaruha. Ariko ntibisigura ko twifuza gupfa ngo tuve mu hari mashaka gupfa ninde kurufu tugomba tukiruka. Nana tuza kantu n'umwana mutonya arumva kantu narajiruka dadi aragufasha ubwoba. Ariko ni kubera twifuza kwambara imibiri yacu mishasha kugira ngo iyi mibiri ipfa ihindugwe izobaho ibihe vyose. Iyi mibiri ipfa ihindugwe izobaho ibihe vyose. Bakundwa bene data, umukristo ikintu Imana yamusezeraniye no kwambirwa umubiri udapfa utabora. Iki kintu tucumve tugitahure. Imana niyo nyene yabiduteguriye, ikiduha na mpwemu wayo nk'ingwati yemeza ibizoza. Iki vyemeza nuko twahawe mpwemu yera nka hypothèque yemeza ivyo ko tuzokwambika imibiri idapfa kandi itabora. Uwo mpwemu niwe abidushingira intahe ko ari ukuri. Nukabahawe Yesu bose abizira umwana w'Imana bose. Mpwemu w'Imana avuga ni mpwemu yabo ko ari abana b'Imana, bo batavyaho n'umugabo no kwifuza kumugesha k'umugabo, ariko bavyaho n'Imana. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus Christ. Nuko rero murongo wa 6, nuko rero twama twumva turemye naho tuzi ko tukiri muri iyi mibiri. Twama tumva turemye naho tuzi ko tukiri muri iyi mibiri. Tuba turi kure yaho umwami ari. Ija mu gihe kuva ko bakora y'Imana bakavuga igihe wakoze ibyaha, bakavuga ko turi mu mubiri turarema mu mitima, tukarindira kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Tukarindira. Indwi, tubayeho mu kwizera, ntitubayeho kubera ibyo tubona. Tubayeho mu kwizera, hope. Kwizera, ntitubayeho ibyo tubona. Twumva turemye nk'uko nabivuze. Kandi ico tubera ciza nuko twova muri uwo mubiri, kuko twora twigira imuhira kwibana n'umwami wacu. Ico tubera ciza nuko twova muri no mubiri tukigira imuhira kwibana n'umwami wacu. Ariko ico twifuza imbere ya byose nukunezereza umwami wacu, haba mu kuguma muri uwo mubiri canke mu kuwuvamwo. Kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umwe wese ahabwe impera y'ivyo yakoze akiri muri uwo mubiri, biba vyiza canke bibi. Bene data, ikicigwa coba kirekire, nzogira inyigisho yacu ya video. Numva muhema ariko arambwira ati uragira video uhagaze kuri no nyigisho. None bene data bigenda gute ngo abantu bigishe ko umuntu adashobora gupfa ari umukristo? Paulo abivuze kumva ku murongo wa 1 ku murongo wa 8, agasherekana ko tuzokwambika imibiri idapfa. Turarindira umwami wacu Yesu Kristo, ari hafi yo kugaruka, ari hafi yo kuza. Bakundwa bene data, umwami Yesu ari hafi yo kuza, nari kure cyane Yesu. He's coming back soon. Ariko kandi Yesu nagira hari abantu benshi mwazimijwe n'inyigisho z'ibinyoma. Turarindire kwambika umubiri udapfa. Nico kintu gikomeye cyane Yesu adusengizani, kuduha ingabire yo kwizera umwami wacu agakiza ku mwami. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasengeye umuntu wese Imana yazimijwe z'inyigisho. Data, mu izina ry'umwami Yesu, mwugurura amaso atahuri mu butumwa bwiza. Twizigire ibizoba, twizigire kuza kwa n'ugaruka kwa Mana. Urakoze ukuntu bwawe bwanze imitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Uko mugira umunsi mwiza, mwuguruka amaso izingisho muzihe abandi, ihobora ababohoka.